mwaramutse mwiriwe inshuti nawe mukunzi w'ibiganiro bica kuri STV bivaye naho umwe wese aherereye naho nivyo arimwe muri no mwanya ni STV Jenny MC Andy Mr Solution Mr Emotions nkuko mubizi ntako ntakora kugira ngo ndonke byinshi bishobora gutwigisha byinshi bishobora kuduteza imbere cyane cyane twebwe ugwaruka tugashimira umuntu wese abafise byinshi yakoze kugira ngo twebwe ugwaruka tugeraho tugeze ni benshi bagiye batandukanye nitwo badondagura tubamara ariko muri rusange turabashimiye uyu munsi ndiko ndavomesha amazi ngaha abari buraya sinzi ko mubizi biko bibaho mu Burundi are ndiko ndavomesha amazi niko kazi kuno munsi fisa ariko uko biri kose mukanye haje ikiganiro ciza abatahura bariko baratahura ibyo dushaka gushikako ko turavomesha amazi hama uyu munsi rero niyo munsi fasha gufundurura suguma muribuka ikiganiro cabaye camamara avuga yuko Atekesheje nawe ngo ashaka kuntekesha umunsi camamara yamaze gushikana mubonye ngo bameze kuvomesha ututuntu mugumane natwe rero tubakorera utuntu twubuki kandi murazi ko twama tugerageza uyu munsi ni je nteka azi ko ntazi guteka usanga agenda na murenzi muzoca mutubwira babonye ikiganiro ca mbere abaza kubona ibi ariko je akabijya nuko aza kugenda nafunguye nkuko mubizi rero nta mpamvu yo guswata Dogo vipi sasa? Fresh bro. Combien? Ego ndakumane. Ndakumane ntunyumva. Wa kwa bono. We ndo bono ndakomeye nivyo shatse kuvuga uriro. Ni camamare turi kumwe again nkuko mubizi rero ngo ashaka ngo je ndamutekere je si guteka gusa. Je nteka n'ibintu bizimvye kate sirengarenga. Piga sasa unaanza uro. 2000. Ubu rero ushaka ndagutekera iki? Tra Jesu mimboga kubera imboga na piga sosi kwa wali maharage womba Ikibazo ati ushaka ndagutekera nabo ivyo warutangiye kuraba uri kuraba hari inyuma ku mababi ngo yaje nsuma imboga urumva ni wewe reka je mvuke oya nije nsuma wa muhungu tunashukuru dufashe mikoro rero hama utubwire ivyo ushaka ko dugukorera okay ubwira abantu ko nakurusha guteka je ntarateka ivyo rero canda bivamwe utanguye kuvuga ngo ndusha guteka ntibabonye ivyo wakoze reka ivyo umva rero peti yangu ashaka ugure imboga kwanza mbisi okay ujugura n'ibirungo byose bijyanye n'izo mboga hama tugenda uteke mbona hama dufungure urajya ndeka kujya kubereka we niba vuye hajye uswene wewe akubesha Jesse na ego tangura ubazo no musi ni wewe nanga Gihum nanga kivuga ibyo uvuge ndagara nanga uba bwita ubunyamunya mu buto ni mboguzi mugango zigutera nta zakoroye inda zirimo indagara zakoroye imbaho nabyumvise ubivuze ngo ni 3 ash tugurira gasha ubwo n'ubukene gusa ubukene ega nizi sauce mere izari izi sauce ni nke cyo ufatira ku byabwiye uhundi canke wewe wari kugura ibyo wawe bikura Jeff Samara menshi peti ya ndakuna amadolari ntayubona nanoga munga ijambere ubonye dolari ndetse nawe mfise ariye ariko niko nagushaka kwerekana nayo ubundi ho nanje mfise menshi cha brage mpamuraya kwe ndabuze ndabona isenki none izi zozo ko zisitse izi oya ducange nimera yafu izi zone ndakura pare ucuze uko naenda kula turi ku isoko uri kuraza n'ibyo ujya ngaha ndakura izo aho umuntu aguha amahera nazo tanga rero tunashukuru banza ushira aha tugurira agashashe kwa tugurira agashashe hama rero ndakubaza hajamwe iki niki mwizi mboga ko wambwiye ngo dusha guteka nguri tomate nguri gitunguru nguri ifu y'ivyema reka ndino bimbura ndakubona mu maso
mero mbwire ko hari ico nibagira ugura ni ivyema igitunguru natangura bishasha itomate ifu y'ivyema igitunguru oya ifu y'ivyema ntirimo ndabanza ndazikaranga unaanza kuhata sasa. Okay, tunaenda. Mimi mafuta yapo nyumbani usiyaniulize. Sawa, hiyo nakubali. Amavuta arahari, itomate, igitunguru, agapiripiri. Umunyu ifu ivyema ntirimwo nabihevye. White okay. Nabihevye turabikintu. Oya, vy'intore ntavyo nkunda. Intore zirarura. Ndibaza nta kari mawe ndakagura. Ibyo byose nuri umutetsi bamureka kwibeshera. Cyo bijya bica biba byinshi. Jari ntibari babiteye kukomera. Ntaje sinkunda ibirungo byinshi. Ivyo no bigurira. Urazi icyo cyo gusobanura. Cyo gusobanura ko hariho n'abaziteye kuko watumye agashashizeko. Bisobanura rero gukunda kuziteka kuko nyene ivyo bindi bavuze ntavyo wari bwashimwe. Ngiye gutekera iwanje. Kandi ujya cukucuku. Oya kandi mfise amahoki mu nzu. Tugenda. None nitwotangura itomate hasi ntizizonona. N'ibijumba tunashukuru ibijumba kweli ndabijya rimwe mu mwaka reka ko wawibeshere je ngorane rero y'abantu biyemeye sinenga ibitunguru birahari okay ibitunguru birahari muhira kamfe kugura kumengo birahari ibi bitunguru byarakoroye inda icambu cy'uwo mupete cyembona umenga birashe amipiripiri nangana no ipiripiri ranuka we ntavyuzi ntibayipima ukomeye urirofa nibumvirize uko yatobotse injya ntibazumviriza iyi ni injya ibintu byakutuba ntibazumviriza reka n'ubundi nitse nangaye ibintwaye nangaye tomate nazo nangaye ani sengiza truwas jesi sengiza hapa to chukua hizi amna hapana vishi hivi huyu abiyu hivi ndo vizuri wewe unabiyu wae we huyu alipigiaga wapi wovuka mukayanja natetse je ko nari umuboyi none bahateka baboyi woteka atama yarufise ikiro imbwa wewe mire je nsumishije ibihumbi binga uri kuraharura ibihumbi binga tena sumishije demine pete kuko musalisha none niba ndabiboye ganda bishiramo so tomate yaje kugugira wowe munasumire nka dani ndagara zifise so tomate yaje kugihumbi we ntani yogutse oya ivyo byose na ivyo byose kubera ko nta mpero ufise ngo yagira atanguye kwiririra ngo ivyo byose kirazira guteka ibintu byinshi injya zicazibiya bizana kagira teke wewe atani pige ukule kuna kingine ugomba macoko jewe twumva naje twibagiye tanguye kurira ngo ivyo byose tomate ninde ndakubwire ninde ndakubaza tomate nanga tomate nanga maze kumenya tubwira gusaka beyi oya ni meshayo aho wari kwipara waza wiparatura mucembiza amahera imboga naguze zakate ku mutima uri kurarira Anabolic beats. za tomate wavuga ngo nizo nari gutwara uje nakubwiye ya umere n'umwesiko je nakubwiye yashatse byinshi bibi birutwa nabige yashaze ntwari kugira ndamukura ko ibintu bimeze nabi nukwe tomate zivyimbye zibise bipimba ndani zigwaye ibihuti shababi nakubwiye oya ariko urubyo tomate nziza zidahiye neza kazari zihiye andi none basi je nari nzizi nizo nziza none kira muntu agasa umukwiye nawe wasumye iki niki we nayo tomate n'ipiripiri n'igitunguru amavuta navugiye ko hari okay jewe warantwenze ngo nasumye ibintu bya demi duharure indagara zo nyene n'ibine naka jewe twarabyerekanye ibintu byose nasumye indagara zo nyene n'ibine ibintu bitwara isosi bijejwe n'ibintu by'amasosi twarabyerekanye zivunavuna niziruma ndabizi ndiko ndazipangurura rasta zirapanze turaryamajyanyeko zaryamanyeko urirofa kwe none koresha ikiko avuze ngo ikiko nticyari bwashike none ubu cyashike none ico kiza gikora iki uyu muhungu azaniye kitarico nakuzanira ifurusheti
Sinjo. Dani furusheti wa muhungu. Wembe wewe witwa ndewe. Ndabona tugomba tujye. Tufya makuru wakore. Uno mungu. Ndabingene ndagazanye sisa kuanza. Isho shero tomate n'igitunguru gusa. Kumamwe. Agora gasosi kumutetsi. Urumva? Nta kutwohindura ukicara. Nta kutwo. Ninazahunze bangomba nteke kandi rero uteka. Je umunsi nateka nakubwiye ngo duhindure. Warambesha imbabure yari hari. Urakubwiye. Utetsa ku kantu niko guterukire ko ngo pa. Ntuba watetse. Ntuba watetse kandi ntiba biryoye. Tetse wese bisaba kwasha. Yo. Kuteragurika. Aho watetse ibintu bidaguruka. Irengare inyabutongo. None zaziraguruka. Urucumbwira ivyo uzi guteka kandi ari je natangwe no kuguteka. Irengarenga. Ni ucumenya ko nzi guteka cyane ko ntabizi bimenye uri kurajya. Urumva je ntabyonze. Kuba natetse irengarenga. Gusa abantu bose baza barabikiganira. Nga nta buhinga bunini. Abantu bose baza barabikiganira. Barazi umuntu iyo bayatetse ibintu byinjiza mu biro ushaka uvuge ko watetse ibintu by'ibeyi. Gusa isosi yawe je vraiment ndazirengarenga akamaro zifise kuko ibirungo byawe birazimbuye. Je gusa ntarengarenga nkunda ko ntaya ko niba tamaraso no mfise ndo yabure. Gusa umuntu wewe watetse ibintu bizimbye kandi bisaba ibirungo byinshi. Natetse ibintu bizimbutse bisaba ibirungo bike ariko nakoresheje ibirungo. Jewe niko nkunda kurya. Apana niko ukunda kurya. Wowe ukaba wumva utabirya ntujye. Wategerezwa guteka je ibintu nkunda kurya. Wowe ukaba wumva ko utabirya ntujye. Cubireka. Nahumva wantekeje wewe canke watetse ibyo ushaka. Wewe numvuze nkushaka kurya. Sinavuze ngo sishaka kurya. Abavyumvise ntaje. Sinavuze ngo sishaka kurya. Acha uyu wayi we. Urajya? None. Kwa misi ntibajya. Kwa misi tujya misi yose. Rero wandi. Uzucunguza abantu bakunda guteka bari imbere y'imbabura usanga ubwoya bwo ngaha bwose bwara. Kuma yahata mu Rwanda. Kuma. Uri ukanje n'amakuru. Ahanye n'ubwoya burashya. Umukobwa waza kumuresha wasanga adafite ubuntu bwo ngaha ahanye ngo none ubwo bumaziki kumakobwa harakamaro bufise. Umugabo nawe basanga cyangwa afise yibana muhira ngo umugabo ngo kume ngo nta mantu uzenya afite kumbe ntibazi yuko imbabura ari ibuturira gumiza akaguru hajyo bakambara ibikwembe. Uri imbwa we katacho wambaye. Yena ndi umugore. None je navuze umugore navuze umugabo. Rego zipanga panga nk'amatafari. Iyi nteko ya. Ubu buhinga bwanje tete yangu. Nizari zuze mwadisheze mu gitondo. Wiraje ko gute kandi. Mbase na piko bitunguru. Katore. Ndazi kuri umuco. Tavyonze. Nataye ivi ntavyonze. Ntazi guteka ntavyonze. Kwatetse wewe. Yange warabaye umuboyi. Kandi raba ahungu muratinya kuvuga buzi mwakotse. Je nabaye umuntu. Nari umuntu ati yo wabaye umukoro.